Ndabaramukije ndabaha mwiriwe na mwaramutse bakunzi mwese ibiganiro vya Ndaho TV nkuko mubibona kuri micro muri kumwe na Kwizera Imana Reveriye inyuma ya kamera akaba hari David Creative nkuko bisanzwe. Ego uno musi twagendeye mu Ruziba aho tugiye kuraba abafundi bita abamenuiziye mu kirimi kw'igifaransa aho tugiye kuraba tuganire nabo batubwire byinshi bitandukanye kubijanye n'akazi kacu. Ndabibutsa mwebwe mese dukwirikiranye ari ubwa mbere gufyonda subscribe ndetse no kugira like kuri kiganiro cacu n'inyuma y'ikiganiro muze kutubwira ingene mwacakiriye muri commentaire. Kwama ndakuramukije. Yego namwe ndabaramukije. Yego tubasanze ngaha ku kazi mbega ubwira ariko baradukurikirana kuri Ndaho TV curi kurakora ngaha. Mbo nk'ubu ndiko ndakora ntegura imiryango kugira ngo ndayihereza abantu bayintu. Ego aka kazi bakita gute mu Kirundi? Akazi dukora n'akazi bita ibintu byo kubaza, umwuga wo kubaza. Turatubona bamwe bagenda guca ibiti mu mashamba bakagira bazana izimbaho nivyo bita kubaza. None n'ibintu guterateranya inzugi navyo nyene byose biri mu byo bita kubaza. Byose biri mu byo bita kubaza. Ego mutama turabona umengo uracari muto aka kazi wawe gatangoye ryari? Aka kazi nagatangwa muri 2013. Ego aka kazi none wakize gute kugira ukore kano kazi vyakujemo gute kumengo nakazi kagoye bisaba kugira umuntu akamenye kabanza kwicara kiga akagafatira umwanya we wakize gute wakize he vyagenze gute? Mbo je kugira kano kazi ndakiga ubwa mbere ntaratangura gukora ibi bintu byo kubaza narakunda kugenda ahantu ariko barabikora habyitegereza nkumva ndabinezererewe igihe kiragera rero twumvishira hamwe ryagomba kwigisha ibintu byo kubaza ndagenda kuyandikisha mvuye ku ishuri navuye ku ishuri ngamo wa gatandatu ndagenda kwiga ivyo bintu ndabimenya ntogwa muri bamwe bari bagize amahirwe yo kubimenya barashoboza n'ibikoresho ntango ndagupratika guhera muri 2014 ntanatanguye gukora ibintu byo kubaza neza na neza mvuye kuri iryo shuri ry'imyuga. Ego turabona ngaha muri kumwe n'abandi mukorana batandukanye mbega mukorera mwishira hamwe iryo shirahamwe ryabigishije ryabasohoreye hamwe canke n'abakozi bawe bimeze gute mukorana gute n'aba tubona ngaha? Mbo iryo shirahamwe ryatwigishije kugeza uno munsi nitukiri kumwe twaravaye ko batwigishije turaheza hamara dusohora. Ubu rero abaturiko turakorana n'abagenzi nyene dusangiye kino kibaza tugikoramwe twakira amakomande y'abantu tukabakorera hama ikibonetse tukamenya ko dushobora kukigaburana. Ego mwakira amakomande y'ibintu bimeze gute mukora ibiki n'ibiki ngaha? Mbo dukwakira amakomande y'ibintu bitandukanye imiryango intebe amameza ububati kira kitu cyo mu giti turagikora. Muri ko murabikora mbega ibikoresho bigenda gute kumengo izimbaho ziva hehe ko gaha turi ahantu nivyo amashamba arahari muga nta biti bikuze bishobora kuva mu zino mbaho muzikura he ibikoresho biraborohera kuronka? Mbo ntibitworohera cyane bivanye nuko niki gihe ibiti ntibiboneka cyane kandi nta bihari murayibona ngaha nkayi wacu nta biti bihari vyinshi ariko iyo dukenera imbaho turashobora kugenda kuzikomanda ruguru. Tutarize komanza ruguru aha ino hari abantu bafise amashitoke bazidandaza turagenda tukazigura batudizana ngaha muge dufise ikintu tugomba gukora. Ingorane nizihe muhura nazo muri kano kazi kanyu? Mbo ingorane turashobora guhura nazo bivanye n'abantu tubatiko turakorera dukorera n'abantu batandukanye kandi afise n'ivyumviro bitandukanye hashobora kuza nk'umuntu akadutuma nk'ikintu nk'uyu muryango ndiko ndakora akaho makomande nkawukora ndahize ngaho oye umunsi twavuganye ntaje no kuwutora naje muri ico gihe mba nkereye n'amafaranga rero ari gihe naje nshobora kugira n'inzara ndende nkacende nawugurisha nyene waje urumva bica biba ibibazo birebire. Duhora twumva n'abakiriya batari bake bidoga ugasanga ngo bagutumye ikintu ngo aho kumukorera ico kintu ku mwanya yaho ngaca wigira gukora ngo ibindi bintu vy'abandi mwebwe ivyo ngaho birabashikirana mwebwe? Mbo nico n'ikintu abantu ijya binaho bwata dukora abantu batandukanye hari abantu usanga bagoye harashobora kuza nk'umuntu agutuma nk'ikintu amaze kuhigutuma ni kuvuga ko agwahiye avance aca yigeraho muvuga ati mu ndwi zibiri udoze kugitora izo ndwi zibiri hazihera shaka no akoze kigahera ntagaruke mbere agashobongeza n'ukwezi n'ukundi ukwezi rero dushukigurisha agaruca heze nkameze rero akigurishije mubwa ati nakiguriye cya kintu ko gukorera ikindi asabara kumengo agize nabi kera muri kiriya gihe ntarimbura ko yakwicishije inzara. None utugorane nk'utwo kenshi iyo dushitse ugasanga ko kantu wakagurishije kumbe kubera yatevye kuza kugatora canke nawe n'umukiriya akagira izindi ngorane mugiriranira canke amakosa akabari kuriwe utwo tubazo mudukemura gute kugira ngo mutiriwe muraja hejuru bigenda gute kugira mutore inyishu tubazo nk'utwo? Mbo turicara hamwe tukavugana ukuntu dushobora gutorera inyishu ico kibazo cacu
hama ari umuntu yoroshe kumva kuko bwa mbere na mbere mba narakiye akazi nzi neza ko ngomba gukora nawe nimba mu gihe aba yaje afite intumbero yo gukoresha turavugana neza tugahuza hama tukaronkera inyishu ico kibazo hama tukabihana bigahera probleme no kigihe gica gitera kije imbere. Twumvise ko mukora ibintu byinshi bitandukanye ariko baradukurikirana kuri Ndaho TV nk'umuntu yoshaka kugushorera canke yo bakeneye akana kariya yo bigenza gute yo gukura hehe mbega umuhereza mu mwanya ungana gute? Mbone kuvuga twegereye akatubwira nk'ikintu akeneye mu gihe twavuga yuko twokimukorera turahana amanimero y'amatelefone cyangwa naho tukamubwira ahantu ashobora kudusanga nko kuri kino kibanza nyene akaza tukavugana. Tugenda dusozera kino kiganiro cacu mbega hariho abantu bubu turaza abarundi atari bake birigwa ku marigara canke badakora ubuzina buriya nigiki wo batumirira cyane cyane ariko baradukwirikirana kuri Ndaho TV ugasanga cafise ariko arakora cyakeneye kwiga kano kazi kavuga ati kajya kazi kanjyohe nkeneye kukinjiramo wo babwira ibiki nigiki wo bafasha muri kano kanya? Mbone kuvuga nk'abantu bakiri bato je mbere no bahamagarira kwiga ibintu by'imyuga mbere binatandukanye kuko nanje navyumviriye muri bamwe mbere tunza kuri iryo shure cunda navyiga mugaje mva n'amahirwe nagize kuba nacenza kuri ibyo bintu byo kwishure kuvyigirayo twebwe uno munsi n'umuntu yabishaka atagiye kwishure arashaka kuza kudusanga nko muri kino kibanza hama tukamubwira ibisabwa hama bizanye tugaca tumwigisha uyu mwuga aca umenya akawukora. Tukiraho nyene gira kabwira neza ariko baradukwirikirana kuri Ndaho TV icyaka kazi kakumariye ko kakubesheje kugira ngo nawe yumve yuko karakazi keza gashobora ejo nawe kumubesha mu gihe yoza akakiga mukamwigisha ngaha. Mbone kuvuga ko ntabwo kuri uno mwuga wo kubaza ni kuvuga naroronkeyemwo amahirwe menshi yo kugira yo koronka ikintu nipfuza ni kuvuga uno munsi naho nambaye impuzu yaheze ishati inayikuye mu mahera yo kubaza n'ipataro yo mahera yo kubaza ibintu byose mfise nayikuye mu mahera yo mu kubaza avuye muri ibi biti gusa reko vuga ku bisanzwe nta wundi mwuga je mfise nkora uyu mwuga ikintu cyose ngomvye ndakironka ndashobora no kugura n'ikindi kintu nka kwa telefone nziza nkagura impuzu nziza ndamaze kugura n'ahantu ho kurima nyene ho kurima ibintu byo kurya n'inzu narayubatse mbere muri ko yategura mariage kandi muri uwo mwuga wo kubaza ikintu novuga ngiki iye ni kuvuga nk'abantu bamenyereye ko bakunze kwicara ku marigara bakwiye kwegera ahantu hari abantu bakora imyuga itandukanye cyangwa ku mashuri atandukanye bakumva kwiga umwuga ntatoba ari uyu kuko umuntu iyo yize umwuga urashobora kumufasha mu byo yipfuza gukora byose arabironka atamanje kwiba ngo bamufate bamuhura guresha naho batomufata gusa urumva bayamaze gukoresha cyo kwiba. Yego mutabareka ndagushimire cyane. Ega namwe turabashimiye cyane. Shimira namwe bwe mwese mwariko muradukwirikirana kuri Ndaho TV ndabibutsa kugira subscribe ndetse mugire na like na commentaire kugira ngo ibiganiro byacu bandanye bibashikira ku mwanya murakoze cyane.